coupe rero ntiyari classement yayo oya muri EPL canamubwira ati ije equipe Burnley ira gutsinda 22 February ivyo muri EPL vya classement ntibibara ahubwo ikivuga nuko Pepe Guardiola aho bigeze uno munsi kumubwira ngo twagutumye naka nta nimwe akumubwira biriya bintu sinda nabikunda inde wowe gutubuzi kwano hariyo nk'imbwa iryana wagenda yukayitinya ukayinyegeza ugacuvuga ngo ntumye Landry ngo agende kunzana iki niyandi jya uzovuga ngo nase kuzana ikintu kubera ntabishoboye kandi wewe byaranse kujya nyene ikintu yaratinya kuja kucirondereraho kiri navuze ni uno munsi afana ba Arsenal biyakira Man City raramucambera kuko na difference ni igitsindo kimwe muka kandi ageze yo jambere Arsenal yavuye mu cambere kuva saison yatangwa kuva igifata ijambo zo bigitakaye ubwo saison yatangwa rifata arege nakizungurutse ndakizunguruka ari nezo ataragira mu gisagara neza kibogabogamo nk'ubwato buri ku mazi yego kabisa ubona umenga akirimwe ibirenge bitari hasi agatsinda Bournemouth 2-2 icya gatatu kikaza nko 45 agatsinda buri equipe ukabona ku munota wa nyuma Arsenal bayitsinze kwa 40 umugano gabingo arakuramukije ngo harakuna kwemera ngo mugabo ngo kuvutanga ibintu ngo byacoro barabunabona ngo ariko ngo mengo nturi seri ngo mu Landry ngo Warren Slot nagitwara muzonshingiri naye nagitwara nako yavuze ngo burya ngo Warren Slot nacoro ngo nice kimwe ngo namabimasa oya reka kuba munganisha coro n'abantu b'amafuti ibaze coro no mumenyereza mukuru coro fise championnat zibiri ahantu hari Barca na Madrid coro fise Super Coupe d'Europe zibiri ahantu hari Madrid na izo za Barcelona na zandi coro afise Europa League zibiri oya coro no mumenyereza mukuru coro afise reka twigira mu kiganiro uburyo nari nabipanze ndabihinduye Chelsea yatsinzwe noneho Rosenior tayari banze kumusakinga it's official breaking news Chelsea so se pardon Rosenior marori mu mezi atatu batuzamenyera atatu iyo kipe ushobora kubagira bayihabwa uduru umunota umwe w'agacerere kuri Chelsea reka tugende kuramo tapi umunota umwe w'agacerere kuri blue is the color football is the game Rosenior is our manager is our remain he remain our manager we will remember him till the end of this world like Ernest Ross oya Ernest Ross ajemwe gute reka to rindira uyu munota reka tuwutangure mureke kuwonona waretse tugatangura umunota reka dutangure umunota munota w'agacerere kuri Chelsea tugeze ku musegonda nari ya Rosenior w'icumi rindira dutangurana na 38 sivyo dutangurana na 38 reka bekarajamo boro boro umunota umwe w'agacerere abakunzi ba Chelsea mukoma amashi 38 kijamo ntaragukubita ikintu kivuga ngo stop oya jewe se amasegonda yabona wabona na Patarokore yari maze siècle irenga ni siècle imwe 1912 no musi 1900 kuva 1912 kugera 2012 imyaka ijana irarenga siècle irenga ko décennie Rosenior iyi raporo izosinywa ko na Mike hano muri nonse Clovis rondera foto ya Rosenior ubunyene ukubitse ko umunota umwe turuhuke muri Chelsea igiye gucuma iyi raporo harabura amasegonda 10 iyi raporo asinze ngo ni Abdul canke Mike harabura amasegonda 10 harimo umwe agomba kuzisinyako 7 8 Clovis shaka ifoto yari yamo umunota w'agacerere ukaba urangiye uko Rosenior sakede
nta jambo rya mbere rinjohera ariko ribabaje nka sakde nicyo kintu cya mbere nandi bambara kuvuga ngo twenga ariko umenga uciyumvire ko kiba kinababaye erega umenga harimo kurindira uze ngo hizi sakde with immediate effect avec effet immédiat rero ibyo neza ati birihuta biranyaruka birihuta ntibirakoze ibirenge hasi arirukanywe karabaye effet immédiat he is sacked the sacked one ariko mwaka tuzowibuka nk'uyu muntu aba yabyanditse mu ibara ritukura rero niwe muzima ahubwo niwe mubi niwe muzima biracanye yewewe the sacked one Rosenior yomo se nk'ubu niyo kuzibira kwa Strasbourg ko n'uwayisigaranye mbona ameze neza ekipe ya Chelsea batakaje match mu ijoro ryarerekeye bakorewe demonstration ekipe ya Brighton nanye ndaba abakinyi bose Chelsea yaguze igwe kwa Brighton bayisaki hanyuma yabikaca birenga bakaca bikora ibintu nkabijya n'amahera Chelsea yahaye Brighton numvise babihoye kukurera Desani yazindutse ibyandika buriya ngo umukwafere wakukurera n'umuvana Brighton rero ngo hari ukuntu ariko aramumwa bariko barayaga ngo yamubwiye ati twebwe Brighton list izotangura ni wacameni bango umukwafere abwira Brighton ati plan zose za Chelsea mu rukino mufitaniye nizi ngo make kukurera niwe yabenye ibanga haya kukurera ntabasakede nawe mu kanya gatoya oya abasakede nanje ekipe ya Chelsea yakwije defete ya gatanu kurikirana ariko bataninjize n'igitsindo na kuva ryari rero 1912 niho vyaheruka ko Chelsea tsindwa match zitanu sans marquer aucun but ako muize ekipe bro erega hariho nk'imyaka uri kurayivuga wumva umengo ntiyigeze kuba ko batakina ban mpamvu muri kino gihe kugira iba muri zino match batsinze ibasakambure neza erega batsinzwe na City batsindwa na Man U batsina Newcastle batsindwa na Brighton ugiriye impuhwe Bournemouth rero oya ngiriye impuhwe Chelsea cyangwa ugiriye impuhwe Bournemouth matiriye trifere ku Chelsea bivugwa rero ko Chelsea yamaze kuba yirukana umumenyereza Liam Rosenior avec effet immédiat mu buryo bwihuse uva diligence burya wa muvandimwe yari yasubiriye nzo Maresca ninde arasubiriye nzo Maresca Poche nani oya McFarlane nubundi niwe aca bakocha interim ikibazo rero wenye naraja muri press conference akamubwira ati ni uzo uri mumenyereza reka jendi nga bariko barategura umumenyereza ndazi ko ata profile vise yo kwitwa umumenyereza wa Chelsea hari McFarlane amenyereza bakiri bato imisi 107 ari umumenyereza wa Chelsea niyo Liam Rosenior yirukanywe akwijije inyuma yo gutsindwa na Brighton ubwo yobari ingingo ikwiriye ku mugwi wa Chelsea the Blues dufatiye ku bihe yaribayemo ndetse na zino record historique bari bageze ko kwirukana Liam Rosenior yobari yo solution yarigezeho kwa Chelsea turiko turategura ikiganiro twasomye amwe mu makuru yanditswe na za Sky Sport n'izindi ko nyuma y'itsindwa rya Chelsea ku munsi w'ejo no munsi mu gatondo kuri wa gatatu kipe ya Chelsea abarongozi bazindutse bakora inama nama y'ikibiraho bayumvira ngo tumwirukana ubunyene mu kurindira kwizi match zitanu zisigaye zirangira canke biragenda gute uko byariko biravugwa ngo Chelsea yari kirigikara Rosenior ko nubundi bigaragara ko Big 5 bidakunda kubera ko Liverpool na Aston Villa bagatsinda kuri no journée kurikira donc bagakina urukino Chelsea yarayikinye izo chwa difference ni biri y'amanota 10 hamwe babatsinze murakurusha amanota 10 yasigaye match zitanu biragoye kwiyumvisha ko Big 5 bikunda donc bisa nkaho Chelsea yarayiseze kurota kuja muri Big 5 bien sûr donc bariko bariyumvira nitwaza ari mumenyereza ubwo turamo objectif yo kuja muri Big 5 canke turamo objectif yo kumentera n'imibiri basiki kibanza ca gatandatu turimo kuko nago n'urugamba rudasanzwe inyuma yaho hari za Brighton hari za Everton ubona ko nazo za Bournemouth za Brentford zikeneye iki kibanza Chelsea irimo donc hariho probabilité ko bigumye uko n'imibiri uri Chelsea ishobora kwiretrova yarangije saison ari 10 ikabura na Conference League ikabura na Europa League bakiyumvira ngo ubwo Rosenior tumwongera amahirwe kugira ngo n'ubundi aheze saison ko akaba kabaye abandi atoya akamara saison ahubwo na Europa League
tubona ko ubu dushobora gukina nayo nyene twogira gute turashobora kuyibura mu mwaka uza rero ifako turondera umumenyereza mugabo abandi bakavuga ngo foko turondera umumenyereza mugabo ari experiment probablement ivyino sesa tutayimubaza ariko muri sesiza tukaba turi ready avec aba bakinyi dufise probablement n'abandi Cole Palmer niwe nyuma yo gutsindwa na match ya Manchester yavuze ati uwo mugabo afite ivyumviro vyiza mugabo nawe yasabwa n'imiburi kwinjira agakora mercato yanagategura equipe akayivyumviro vyiwe bakaraba mbega barashobora kugenda ko kabitegura mu nkino zitandukanye bikanka ariko probablement bakinyi bumva ko bishoboka kuko no munsi nimba ari ikintu gikomeye cyane nje mbona ko kina Nigeria mu Rosenior harimwo ko abakinyi benshi b'abakade kugeza muri kano kanya bari de Gute Yiyirukanwa rya Enzo Maresca bavuga ngo nubwo Maresca ariko ari mubi dufashe ko yaduhaye conference league yadusanzemo akadukarifya muri Ligue des Champions agasohoka Ligue des Champions turi muri 8e de finale twarengaye muri 8 za mbere agasohoka bigishoboka ko twoguma muri Big Four cyangwa twonagwanira ibindi bibanza vyiza cya kabiri cya gatatu mukamusezerera mugaca muzana umugabo yitwa Rosenior ariko Antreta yanabahaye n'igikombe cyiza hari abakinyi batashobora kubidije rero ko baja muri press conference yaba Enza akavuga ati rimwe na rimwe Jesse nawe uri ingingo z'abamenyereza yaba Make Kukurera nubwo nawe atahanywe uravyibuka ko nawe yavuze ati yari umugabo ivyumviro vyiwe twari dutangwe kubigendera ko twari tumaze gutangura kunywana ubona ko twubatse ikintu gikomeye anagendera akavuga ngo ibi bintu vyo kugura abakinyi beza bazofatije imyaka 2 3 5 hariho equipe bidakunda kandi muri equipe bidakunda ni Chelsea irimo kuko iyo washesha amafaranga ugomba kuba kuri pressure yo kumva ko ugomba kugira gute kuronga ibikombe vyanga bikunda Obi Mikel nawe yarabivuze kugura abana ukabashisha kontra ya Kenza Diza wizeye ko bazobeza kugeza kuva ni muri kugeza kuva 2030 ti uburi kuri yenda kuko no munsi twa Chelsea kuva kuri Roman Abramovich twabaye equipe n'imiburiburi hari imyaka 3 twemerera kumara tudatwaye igikombe ibi rero wabona ngo abakinyi kwa Chelsea ni batuje mu mutwe harabari contre nigenda ry'umugabo yitwa Enzo Maresca harimo n'uyu Enzo Fernandez nubwo entre parenthèses namushigikiye ku majambo yavuze kuko naho Maresca ari kuba hari equipe iriko iratsindwa ugacuvuga ngo uryoherewe kubi Madrid n'ibindi bigiye bitandukanye ukerekana ko wifuza kuja muri equipe ya Madrid hari imvugo ndenza rugero nka vice capitaine wa equipe hariya ndamwagiriza ko ikosa yararikoze kandi Chelsea babikosoye neza mu kumuhana ariko ugarutse kuri noka yo kubura insinzi match zitanu defete zitanu utaronse igitsindo mu igori ry'umu adversaire utunze ba nimero 9 batatu ndavuga umugabo azwi izina rya Joao Pedro utunze Liam Delap utunze Mark Guiu waratije Nicolas Jackson utunze Corgerman Palmer utunze Pedro Neto utunze Garnacho utunze uyu musore w'umwongereza yabakwe kwa Dortmund ninde mu winga Jamie Benoit Giton utunze Estevao utunze Enzo Jeremias Fernandez officier sans dobi utunze aba defenseur cyo gutsinda ivyo bitsindo ku mutwe nka bacaruba n'abandi ni resultat udashobora ku accept nubwo twabonye uburongozi bwa Chelsea umenga bwa privilege wa mumenyereza akabakinisha bose ariko rero iyo resultat zibaye catastrophique arigiye bahindukira bakaraba ati nubwo twatora kuranije nk'uburongozi hagezaho twebwe Chelsea twisanga muri serie ya defete zitanu tutaronse n'igitsindo bagasanga n'ubundi nta yindi solution atari kwirukana umugabo yitwa gutsindwa inkino zitanu wa Mengo kwa Chelsea bo vyihanganya mugabo the way babitsinzwe bazitsinzwe erega no scoring na goal nim na Enzo yasohotse ari byo bamwagiriza ahindagura liste bisi yose niki mugabo Enzo Maresca nitwigeze tumona muri serie ya match zitatu zine atsindwa zikurikirana atanu n'igitsinda yaratsindwa no munsi petete agatsindwa match konta kwera ko yacuritse liste yiwe mugabo eja kaza gatsinda equipe mu eja kaza gatsinda abantu batabimuha ubona umenga ni ba convince ariko ugeze kuri defete nkizi zo mugabo yitwa Rosenior mu mwanya muto amezane kipe nevaje mu kwa mbere sinzi ko amezane ari bwana kwire neza hari yakibura ni misi jana n'indwi Messi jana n'indwi no kuvuga ngo amezi 3 ni misi 17 bari bamaze kwinjira donc mu kwezi kwa kane bariko barabana n'ino equipe ya Chelsea birumvikana ko n'ibintu kwezi kwa kane kwari gusigaje mu misi 13 byari bigoye kwakira ku bakonzi ba Chelsea ndetse n'uburongozi nabwo ubwabwo nubwo jewe nagiriza ko ikosa rya mbere abamenyereza bazohagwa Chelsea gifise uburongozi mu myumvire yabo bumva ko nanabonye bashira imbere ivyo bo bumva gusumba gushira ibintu mu maboko y'umutekinisiye bahaye equipe Landry Yiyirukanwa rya Rosenior muri Chelsea kuko emisi yose yo umumenyereza yirukanywe twanariza statistique
ivyo inkino yamenyereje n'ivyo yahaye uwo mugwi aho umugwi wawusize ndetse n'uburyo canke se moral canke se n'uburyo vestiaire wimeze ariko ivyo reka tubishire ku banzi nkwazi kino kibazo ubwo bino nibitwereka ko kwirukana Enzo Maresca Chelsea yoba ari imwe mu ngingo yafasha yihuse ishobora kuba itumye no munsi bagira no munsi umwaka wabo uri kuragenda uko batavyifuza. Iyi equipe ya Chelsea burya kuva itandukana n'umugabo yitwa Roman Abramovich umugabo w'umurusiya harabemo desordre nyinshi cyane. Equipe irajemo abanyamafaranga mugaba abanyamafaranga badatahura ce que c'est le football. Ni giki kigomba gukorwa kugira ngo football uyinvestisemo ariko nayiguhereze ivyo wifuza nk'amafaranga. Kuko namuzi Jani mumbwira ko ufata umugabo witwa Moises Caicedo ukamugura miliyoni 130. Waguze Fernandez 120. Waguze ba Estevao, waguze bande. Kuna munsi mwisoko gigura negurisha n'imiburi biri kuvara abagabo nk'aba Todi bafata equipe baja mu bagize body ya equipe. Ndibaza ko baragravita n'imiburi nko muri za 2 miliyari gutyo. Yeah. Kuko uravye baguze hariya Robert Sanchez ntiyaje kuri bo. Robert Sanchez uyu mugabo Makukurera abagabo kwanza iyi equipe presque havuyemo umugabo witwa Reece James aba bagabo umuzo wabo mushasha nako ku muzo wabo barakubuye equipe yose ya Chelsea y'umugabo yitwa Roman Abramovich hasigaye umwana yitwa Reece James na Charoba nawe uravyibuka ko yaciye atizwa ave ko kwicanganya ko umugabo witwa Enzo Maresca ariko aza kumugarukana muri saison hagati kamushanya avuga ati nta kundi visa ndibugire nyuma ya Brazil witwa Fofa. Abana bazi equipe ya Chelsea de Bruce ku ngendo y'umugabo witwa Roman Abramovich ni Reece James n'umugabo witwa Trevor Charoba. Cufata rero effective ya Chelsea de Bruce uburyo ingana n'abari mu ntizanyo begukira Chelsea no munsi ba Ensizo s'abakinyi ba Chelsea ba Jackson s'abakinyi ba Chelsea uriya mwana w'umunya Equateur yitwa umunya Equateur kwande ari kwa Strasbourg nawe Kendry Paez ari Swatchers ukaraba abakinyi bose bagiye baragura harabaye kumva nka kuriya kuntu yigeze kwivugira ngo jenga numvise ngo kukurera ngo Chelsea iri kuramurondera ngo nkibaza ngo Man City kuramurondera ngo nkibaza ngo mukinyi w'igihangange asikukura ngo ni magwiba ngo nkibaza ngo mukinyi w'igihangange ngo tusha turamugura ati nabonye Man City yasize kuri magwiba ari muri Barcelona avuga ati uyu mukesha kwa komeye ko Man City kiramwifuza uri muri concurrence n'ama equipe mugabo uburyo uri kuraba concurrence bobi vyabo birasetinze niyo mu burongozi vyo bitameze neza bafise umumenyereza yahawe projet bayishira mu maboko yarumbye ati wewe ni wowe buraro no buramukodo ufise witwa Pepe Guardiola tora amafaranga genda twubakira equipe ico uzoshaka tuzogwa ariko nawe uzoduha ibikombe iyo réussite barayigize ugaca ugomba kwinjira mu bwo buryo ugaca wumva ngo ngomba kuzofata umumenyereza nka Mauricio Pochettino ndamuha akazi vyanke ndamwirukana ngomba kuzofata umugabo nka Graham Potter ndamuha akazi vyanke ndamwirukana nzane Enzo Maresca vyanke ndamwirukana nzane Rosenior vyanke ndamwirukana wisanga muri saison ukoranye n'abamenyereza bagera kuri 5 nta musaruro wigeze uronka nta kintu na kimwe citwa place novuga ngo ihesha icubahiro fise kuko no munsi Arsenal yikarifya muri demi-finale yahaye access equipe ya gatanu yo muri EPL kuzokwikarifya muri Champions League ariko amahigwe yandahari nubwo bitarashirwa kwa kora ni nkuko Aston Villa mo yatwara Europa League nayo equipe igira gatandatu ica yisanga nayo yaronse tike ikaduga mugabo none no muzi nimba Chelsea de Bruce imaze kuba iri mu mwanya wa gatandatu ariko mu mwanya wa gatandatu irimo mfasha za ndabire classement nta security umwanya wa gatandatu irimo Everton ahinyuma yayo Bournemouth no muzi ni equipe mu Bwongereza kugeza muri kano kanya kuri classement Chelsea yamaze gukorokera mu kibanza citwe nyuma yo gutsindwa na Brighton ko Brighton ifite amanota 50 bo Chelsea bagumanye 48 inyuma yabo hari Brentford nayo ifite 48 kuvuga ngo nayo igatsinda Chelsea iraba mu 18 inyuma yaho hari Bournemouth nayo ifite 48 nayo igatsinda Chelsea isanga mu 9 Everton ni 10 ifite 40 nayo igatsinda yo kwiza 50 bakisanga Chelsea n'abicumi bivuze ngo aka kanya ugiye kuraba Chelsea de Bruce ubuzima bariko barabamwo n'ubuzima buteye agahinda kandi urazi gituma bikunda
nuko hagati ya zino ekipe zigera kuri 3 ndavuga Brentford, Bournemouth na Everton nta izokina n'iyindi kuri ino journée kubera ko kuri ino journée ekipe yitwa Bournemouth bafise Leeds United gerekezo ya 22 n'uno munsi saa 3 mu gihe ekipe yitwa Everton kwa samedi bafise West Ham mu gihe ino ekipe bita Brentford kuwa mbere kandi bazoyaronka bafise Manchester United voilà urabe rero ugeza kuwa mbere Brentford izoba yagiye Old Trafford kuwa mbere kwa Manchester United tuyihanga amaso wa munsi w'abakozi n'akazi jewe rero nico gituma ariko nakubwira ngo bataronka 3 kera kamaso y'abantu ca wiyumvira atatu kuko birashoboka bana mpamvu gutsinda Leeds bisa nkaho birashoboka cyane gusumba kudashoboka nico gituma nakubwira hasi no munsi bana mpamvu nawe yoronka inota rimwe nawe yogira nil Chelsea izobiroki ekipe yitwa Brentford yo kwinanata gusa ikagira match nire kwa Manchester ikaronka rimwe rikaja none Chelsea irarokira Everton yo kwinanata ifise West Ham ikaronka 3 Chelsea kuwa mbere tuzogaruka ngahari y'icumi bivuze ngo uno munsi uravye ubuzima abarongozi ba Chelsea de Blues bariko baracamo donc bariko baracishamo ekipe yabo biriko bibe expose au danger n'imbere y'amaso y'abantu kuko uno munsi Chelsea ni imwe mu ma ekipe nemeza ngo iyo yisanze muri tournoi kanaka ikaze visi mumenyereza atekanya ashize ibirenge ku izi ni mu ma ekipe azi gukina amatournoi izi za UEFA Champions League Chelsea yarazi ubona mengo nta hantu ntamwivuye mugabo 2012 irayitwaye imbere ya Dominique yasezeye Barcelona nta muntu numwe yayibiha kandi igihe cyose afite Ligue des Champions bayitwaye ari babi muri champion kuko 2012 iribuka bari basezereye menga André Villas-Boas baca bayugira kabiri Roberto Di Matteo twara Champions League bakinye na Bayern Dominique kuri finale 2020 bari basezereye umugabo witwa James Frank Lampard tushera korokeramwo muri saison hagati muri championnat ameze nabi atwara Ligue des Champions bakorokeye muri Mondial de Club muri forma nshasha Maresca ari wabayihaye Maresca avuye gutwara Conference League mugabo ni bari bameze neza ku rugero ruhwanye n'abakinyi bari bafise ariko atwara igikombe c'imigwi tutabona ko Chelsea yari mu favori ahantu hari za Paris ahantu hari Real Madrid yari vise za Alonso ahantu hari equipe nka Paris Saint-Germain vise Luis Enrique nka Bayern Munchen ahantu hari nka Man City yari mu favori igikombe c'isi gusumba Chelsea uravye rero no munsi nibi niko nakubwira Chelsea de Blues hari izina yiyandikiye kuko uravye nkiri ya finale ya 2012 nibaza ko niyo finale ya mbere imaze kuba hiri complique hakongera kuri ya finale ya 2020 ya Madrid na Liverpool mugabo Chelsea kina na Bayern yateye corner 19 ntiyabonamo igitsinda kimwe bo baronka corner imwe match igiye guhera Drogba iterekamo bivuze ngo ni equipe izi gukina amatournoi mugabo gukina amatournoi kwa ega na Drogba mwino misi yigeze kuvuga ati ndikura Chelsea mugabo sinda nayibona ntayiyobegwa ntubone biriko biraba bivuze ngo muri no misi Chelsea de Blues aba barongozi baricanganije Liam nako Enzo Maresca nivyo rimwe na rimwe atwara Birmingham Maresca tukavuga ati nyamara Chelsea de Blues nizi nifise ntiberanye n'umumenyereza nk'uyu mugabo nagira ndakubwira Eddie aba bamenyereza bato twese turi convaincu n'urwego rw'umugabo witwa Andoni Iraola wa Bournemouth Andoni ni umumenyereza mwiza ari fora tactiquement azi gutegura abakinya akabagira abantu bakuru mugabo ntibivuze ngo Andoni Iraola umuhaye Chelsea de Blues yocitwara ibikombe hariho ukuntu migwi mitoyi iyo wiyampoje cyane bakaguhereza umugwi mukuru none Thomas Frank kiye muri tunamuzi ameze gute yari statistique birakuvuna rero n'umuzi jewe nimba haje umumenyereza nka Maresca ijya vyonyene ijya Coupe du Monde Club yabahaye yakagomba gutuma n'ubundi mu burongozi bavuga ngo reka tukugirira icizere mugabo bace bafristre wibuke ngo bamwirukana bamwagirije ko yaraciye mu nkinda akavugana na equipe yitwa Manchester City kubijanye no gusubira umugabo witwa Pep Guardiola bo batabizi kandi bagifitaniye amasezerano mugabo buri mwana rimwe umusaruro Pep Portugal uri muri Chelsea nta pressure yari yo ngo rimwe na rimwe hari ibintu uraba ukavuga ati ndi muri business ego nshaka iki ku mukozi wanje nubwo yoba ari umukozi gito akazi kanje kariko kagenda neza atonda ku mwanya ego reka dukorane hanyuma ivyingene yikontrola si umwana ndetse je rero nkono munsi ndaraba equipe yitwa Chelsea de Blues urirukanye Maresca uno munsi urukanye Rosenior McFarlane umuhaye akazi na nimba Farlane umuhaye akazi izi match zisigaye Farlane ararokora iki kuko uno munsi Chelsea ibaze munsi kandi byumvikana ko si ibintu bivuga ngo ugiye gutegura ngo canke se ngo sezeye wumva ngo urayihevye
si sezo uhevye canke si nshaje utanguye aje kubandaniriza aho bigeze hasigaye sezo zingahe 5 canke 6 muri EPL deja nsanze abadversaire banasigaje ni Liverpool ni Tottenham ni Sunderland na Nottingham Forest kugira ngo nimiburi buri sezo aya turayamukura ko dukomeze kumwereka ngo ikibanza cyo kurondera Champions League oya ku bice byinshi kwijana nero vamwe ku bice byinshi kwijana nero pa kuko ikibanza cya gatandatu bamaze kugitakaza kukigarukamwo biragoye kubera ko imbere equipe yitwa Brighton yabatsinze abo muhiganwa yaba bari imbere